Amahoro mate. Maze undindire ndagusabye inkuru niko ndumviriza reka ntincike sha. Emwe Imana iratwishuye iyandikwa yatanguye. Ndambwira sha aho usanga abagira sore kuduhiza indi nguru. Yewe ganye watinguru. Reka nkumvishe itangazo reko ndumviriza nawe wumvireho. Bantu mwese mwifuza kuminuza mu bisata bitandukanye iyandikwa ry'umwaka w'2021 rishira umwaka w'2022 ryamaze gutangura kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega IPG. Iyo kaminuza igeze ku ntambwe ishimishije kuko abanyeshuri bamaze kuharonkera impamenya bushobozi usanga ari babitumwa ko mu bijanye n'ubuhinga bugezweho. Rifise ivyuma bigezweho mu gutanga ivyigwa. Rifise amalaboratoire hakwije ibisabwa. Ibisabwa kuri iyo kaminuza y'ubuhinga y'Igitega IPG n'urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye, urupapuro rwerekana ko watoye ca kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho za kaminuza n'abatashikanye 50%. Hari ibisata vyateguwe ku bwabo. Ibindi bisabwa barabamenyesha muhashitse. Iyo kaminuza y'ubuhinga ya Gitega iri kwibarabara rikuru rya Gitega Rutana RN8 ku birometero hafi binuvuye mu gisagara hagati hafi ya messe des officiers 2e région militaire. Ifise ibisata bikurikira: faculté des hautes études commerciales, uraheza ugahitamwo kwiga comptabilité, contrôle et audit, finance, banque et assurance, marketing et management. Faculté des sciences juridiques, administratives et politiques. Uraheza ugahitamwo kwiga criminologie, droit des affaires et carrière judiciaire. Faculté de technologie de l'information et de la communication. Uraheza ugahitamwo kwiga technologie de l'information, réseau et télécommunication. Faculté des sciences de l'environnement. Uraheza ugahitamwo kwiga sol et environnement, climat et biodiversité, eau, pollution et assainissement. Faculté de sciences de l'ingénieur, naco kikaba kigizwe n'ibisata vya génie civil, aménagement et urbanisme na génie électrique. Hautes études commerciales. Bamenye ikibazo ca leta bataronka akanya ko kwiga ku murango, ubu n'abandi bifuza kwiga ku mugoroba barakigwa mu bindi bisata ari vyo institut. Na ca gisata institut supérieur professionnel kigizwe na banque et assurance, développement communautaire na finance et comptabilité, cagumye gitera imbere. Ubu inyigisho zateguwe ku myaka 3 muri ivyo bisata vyose. Mu gisata gishasha giherutse gutanguzwa ari ca institut d'informatique appliquée kirimwo n'ibindi bisata ari vyo informatique de gestion na électronique et maintenance informatique. Caragutse kuko naco nyene categuriwe inyigisho ku myaka 3. Wifuza umenye bugezweho kandi buteho ku mwanya mwiza, kaminuza y'ubuhinga ya Gitega IPG irabahaye ikaze. Iyandikwa ryaramaze gutangura. Ufise icubaza hamagara kuri 71 amajana 940 amajana 227 61 amajana 296 amajana 958 no kuri 22 40 48 kaze muri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega mwironkere ubumenyi bujanye n'ibihe tugezemwo.